Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye, tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Takuramukije Diane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turiyahera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yafunditse amasezerano mu bijanye n'umutekano, ubutunzi hamwe na mugenzi wiwe wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri Perezida Erdogan arimwo muri RDC ari kumwe n'umugwi munini ugizwe nabo muri leta yiwe hamwe n'abagwizatunga. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko muri ayo masezerano harimwo n'igisata c'amagara y'abantu hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Yavuze ko yasavye imfashanyo Turukiya yo kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho imaze imyaka igisibije mu buseruko bw'ico gihugu. Uru rugendo Perezida Erdogan yatanguye muri Afrika ejo kuw'Imana azorangiza ku munsi wa gatatu, agendeye kandi na Senegal hamwe na Guinea Bissau inyuma ya RDC. Leta z'Ubumwe za Amerika yaratanguje ejo ku munsi w'Imana imyimenyerezo ngaruka mwaka ya gisirikare ku nteko za Afrika igamije kurwanya iterabwoba. Iyi myimenyerezo iriko ibera muri Cote d'Ivoire, ibaye mu gihe abakora iterabwoba bagenzura akarere kanini ku mugabane wa Afrika, cane cane mu gice ca Sahel. Ni mu gihe kandi amakudeta yeze kuri uyu mugabane, kandi abasirikare b'Ubufaransa bariko baratakaza icizere muri ako karere. Iyi porogaramu y'imyimenyerezo y'Abanyamerika yiswe Flint Lock irimwo abasirikare barenga 400 bava mu karere ka Afrika y'uburengero. Bimwe mu bihugu bikagize vyama vyatewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishamikiye kuri Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Ibihugu vyo muri ako karere bidafise inteko muri iyi myimenyerezo ni Guinea, Mali na Burkina Faso, ibihugu bitatu bisanzwe bizwi ko biheruka kugirwamwo kudeta, bigatuma haba amakenga ko akarere ka Afrika y'uburengero kagiye gusubira mu bihe vy'inyuma y'ubukoroni bizwi ko vyaranzwemwo amakudeta. Washington, ijwi rya Amerika. Ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Moscow ni mu Burusiya yaragabishije Abanyamerika ejo ku munsi w'Imana ko hashobora kuba ibitero ku bibanza bihuriramwo abantu benshi mu Burusiya. Mu bibanza ngo bishobora kuzotegwa harimwo kandi n'akarere kegereye urubibe na Ukraine, aho Burusiya bwarundanirije abasirikare batari bake. Ambasade ya Amerika yavuze ko amakuru ava mu bimenyeshamakuru ariko atavuze amazina yemeje ko hari ubwoba ko ibibanza birimwo amaduka, ibibanza vyo gutegereramwo amatereni hamwe n'ibindi bibanza vyo ku mugwa mukuru no mu gisagara ca St Petersburg bishobora kuzotegwa. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi bimaze ikiringo c'indwi bigabisha ko Uburusiya bushobora kuba buriko burategura igitero bwitera kuri bwo nyene kugira bushobore kuronka ico bwagiriza Ukraine bubashe gutera Ukraine. Ambasade ya Amerika i Moscow yabwiye Abanyamerika bari mu Burusiya kwirinda kuja mu bibanza hakoranira abantu benshi, kandi ko botangura kwiyumvira inzira zo kuva mu Burusiya, batoshira umutima cane ko leta ya Amerika izoza kubatabara. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Brazil igitigiri c'abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi y'ivyondo yasenyuwe n'imyuzure y'imvura yaguye ku munsi wa kabiri ubu baza bashitse ku52. Abategetsi bo muri Brazil bavuze ejo kuw'Imana ko Papa Francisco kandi yarungikiye Brazil ubutumwa bwo kuyihoza. Abatabara hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Petropolis habereye iryo bara barabandanya kurondera ababo bataraboneka.
nayo perezida Bolsonaro yavuze ku munsi wa gatanu ko ako gace gasa n'ahabereye intambara. Igipolisi cavuze ko abantu 165 bataraboneka kandi bisa nuko atacizere kikiriho co kubaronka. Muri Iran abashinga amateka ejo kuw'Imana barasavye perezida Ibrahim Raisi guhabwa ivyemeza vy'uko leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitatu vya Buraya bitazosubira kudohoka ku masezerano ya nucleaire, ariko arasubira kuganirwa ko i Vienne ni mu gihugu ca Autrichia. Ibi vyatangajwe n'ikimenyeshamakuru ca leta ya Iran ejo ku munsi w'Imana. Mu rwandiko barungikiye perezida Raisi rwasinywe n'abashinga amateka 250 ku 290 bashashe mu nama nshinga amateka ya Irani, bavuze ko Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi bikwiriye kwemera ko batazosubira kwikura muri ayo masezerano. Ibi ni mu gihe Irani hamwe n'ivyo bihugu rutura biriko birakora kugira barabe ko bogaruka mu masezerano bumvikanye mu 2015, amasezerano yakura ibihano kuri Irani nayo igatanga ikiguzi cyo guhagarika ibikorwa vyayo vya nucleaire. Abashinga amateka ba Irani bavuze ko ayo masezerano azoja mu ngiro ari uko ibihano vyafatiwe ico gihugu bivanyweho. Bakeneye kandi ko bwa mbere Irani ironka amahera mu vyishora mu makungu imbere yo gusubira gukurikiza ibiri muri aya masezerano mashasha bariko baraganira. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.radio@voa.com. Nshuti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku Burundi, aho leta y'ico gihugu yisaba igihugu c'Ubufaransa kudasubira gufasha imenyesha makuru yita ibigwanya ubutegetsi bw'u Burundi, vyaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Umushikiranganje ajejwe igisata co kumenyesha makuru mu Burundi yabitangaje kuwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru. Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko uwuserukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambasaderi Jeremy Blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi 2 z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa PAPROM, Projet d'appui à la professionnalisation des médias mu Gifaransa. Aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo. Les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années ont eu un impact sur les relations. Ati njyane zahitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha amakuru. Bamwe mu bamenyesha amakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu vya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru casubiye kuba ciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha amakuru umushikiranganje yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga 100.
aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa agatoke n'ubutegetsi kwaho ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo ko ivyo bihugu vya Buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru. Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir. Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise, bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha amakuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha amakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga. Il y aura 3 grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer. Ati tuzoshigikira ibisata bitatu, harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha amakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha amakuru, tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi umugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha amakuru, ntibasubire kurabana nk'abansi, ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye. Avec les porte-paroles des différentes institutions publiques. Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyesha amakuru n'umwuga wabo. Uwuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005, ayo mu mwaka w'ibihumbi 2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Hayavugwa ku Burundi turaza kuyagaruka ko handi hato, ariko imbere yaho reka tuanze tunyarukire gato muri Republika Demokarasi ya Kongo isaba imirwi yitwaje ibirwanisho iteza intambara mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga gushira ibirwanisho hasi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Muri ibi biganiro byahuje Ministre François Rubota n'abaserukira amoko atandukanye yo mu mujyi wa Uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo societe civile, urubyiruko ndetse n'abahagarariye abagore, Ministre François Rubota w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere biri mu muriro, amazi meza ndetse n'imihanda muri teritwari ya Fizi na Uvira na Mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'1964 kugeza uyu munsi. Zungumzia zaidi hiyo inayohusu usalama, kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana. Twaganiriye cyane ibijyanye n'umutekano nk'uko mubyumva nuko mubizi. Umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abantu benshi barapfuye, hari n'impunzi nyinshi. Ubutumwa ntanga nuko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu. Ministre François Rubota yagaragarije abari aho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo.
uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu Cibitoke kandi ari umukongomani. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi ziri muri teritwari ya Uvira naco cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro. Lungwe Diallo ni umuyobozi w'abazehe b'inyangamugayo z'Abafureru, yari mu bitabiriye ibi biganiro. Hari ubutumwa yahaye Minisitiri Rubota amusaba yuko yamushikiriza umukuru w'igihugu cya Kongo. Ugenda ubwire perezida, umubwire ko abantu ba Uvira bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyambuka ku manywa ntibabivuge, bambuka nijoro ntimuvuge, nimba mwaratugurishije nimuvuge. Minisitiri Rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri Uvira, akazayishikiriza Minisitiri w'Intebe ndetse agakopi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa abari muri ibi biganiro basabye leta ya Kongo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari. Nubwo biruku, igihugu cy'u Burundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa Kongo. Amashirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga habarugu imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani 90. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira, Mutara, Kivu y'Epfo. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke kuyavugwa ku Burundi nkuko nari ndavyemeye. Ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu jeje kurwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira muri ico gihugu butangaza ko ingwara ya cancer iri kwirafata intera ikomeye. Ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi vyerekana ko abantu bashika ku 7,000 aribo basanganwa iyo ndwara uko umwaka utashe. Ibindi turabibaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ngwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose. Igenekezo ya 4 kwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira abarundi no kubahimiriza ku bijanye n'iyo ngwara iyongera buri mwaka. Muganga Jean Dodieu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ngwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa. Kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo ingwara zibangamiye by'ukuri abene gihugu. Uravye abantu barenga 7,000 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye amakansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko amakansere y'ibere cyangwa amakansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane. Ku bagabo mwabonye amakansere ajanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Ibiharuro tunovuga ngo ni bito cyane ni binini, ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma. Kumbure ko bivanye nuko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ivyo biharura, nico gituma tubona umenga biduteye ubwoba. Umufasoni arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo vyinshi na cane cane ko hari abamenye iyo ngwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ngwara bari kurushi. Gushikiza isaha tuvuze ku vyo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kanseri y'umuntu abituye. Rero baca batangura kurondeza mu ngwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura. Mugabo umugwayi kenshi arivuza, imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe ko yokira, bikanka. Ugasanga rero vyafashe umwaka, imyaka 2 ndetse inarenga. Ukaja usanga rero agiye kubona canke bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure. Muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe Rudende gipima iyo ngwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa. Arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ngwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira.
tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ngwara zihari, bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora, batanguye gukora mu mwaka w'2019, ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku giti c'amajana 260, aho n'abakoresheje ama examen histologique. Turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka abarenga amajana 200 barenga. Ico twababwira kindi nuko muri abo twapimye harimwo abagera ku bice 15% bafise ingwara ya cancer. Muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira abagwayi bitabweho. Turacafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ivyo bijanye no kugwanya ingwara ya kansere, haba mu gukinga canke mu gusuzuma canke mu kuvura. Ariko twobamenyesha yuko hariho vyinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no ku rwego rw'igihugu, mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ngwara ya kansere canke abazoyigwara. Aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo c'igihugu kijejwe kuvura ingwara ya kanseri, Centre National de Reference en Cancerologie. Igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya 4 ukwezi kwa 2, muganga Matshidiso Moeti arongoye akarere ka Afrika mw'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afrika abandura iyo ngwara ku mwaka bangana 1,100,000, abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ngwara nabo bakaba bashika 700,000, mu gihe iyo ngwara ihitana abantu 8,800,000 ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. agezeho mu gisata ca sport yatangurana n'umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda tubwira agezeho muri ico gisata mu gihugu c'u Rwanda. Umukinnyi w'umufaransa Alexandre Geniez niwe wegukanye umwanya wa mbere mu gace ka mbere k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryatangiye kuri iki cyumweru. Uyu mugabo w'imyaka 33 ukinira ikipe ya Direct Energie mu Bufaransa yarushije abandi bose gukoresha ibihe byiza kuko ibirometero 4 byari bigize aka gace k'umusogongero yabinyanyagiye mu minota 4 n'amasegonda 41. Alexandre Geniez avuga ko nubwo atakwizera kuba uwa mbere muri isiganwa ryose ariko ngo icy'ingenzi nuko yatangiye neza. C'est vraiment une grande satisfaction, mais je peux pas dire que je m'y attendais. On a une grosse équipe, après il y a d'autres équipes qui sont solides aussi, donc on va prendre jour par jour. C'est des petites équipes, donc ce sera, on va pas penser au classement général, c'est beaucoup trop tôt, mais bon, c'est sûr que c'est déjà très bien d'entamer le Tour du Rwanda comme ça. Ku mwanya wa kabiri haje Jonathan Valencia Restrepo, umunyakolombia wo mu ikipe ya Androni Giocatori wo mu Butaliyani, naho uwa gatatu Abasandi du Jardin ukinira Direct Energie mu Bufaransa. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Renus Uhiriwe wa timu Rwanda wabaye 25, ari nabyo bituma abanyarwanda bakomeje kugira impungenge bakibaza niba hari umusore wo mu rw'imisozi igihumbi uzashobora kurusyaho muri uru rugamba rwa Tour du Rwanda. Ku ruhande rw'abatoza ariko ngo hari icyizere ko bazitwara neza mu ntera zikurikiraho. Biragoranye ariko Renus icyakoze uyu munsi cyari ikintu cyiza, yagerageje ibyo twamubwiye byose, n'imvura iradutenguha ariko twagomba kwegukana ino prologue mu by'ukuri. Ndatanga icyizere bitewe n'imyitozo twakoze. Icyo navuga muri Tour du Rwanda muri etape isigaye, icyo twitega kuri timu Rwanda ni ukwegukana ama-etape no kwitwara muri rusange kuko icyizere kiracyahari kandi twarateguye bihagije. Kuri wa mbere hateganyijwe intera ya Kigali Rwamagana ireshya n'ibirometero 148. Mbere yo gusoza abasiganwa bagomba kuzenguruka inshuro 10 mu mujyi wa Rwamagana. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Imikino igeze ku munsi wayo 18. Kuwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC ibitego 2-0 ku stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri iki cyumweru ikipe ya Rutsiro FC yatsinze Gasogi United ibitego 2-1 kuri stade Muganda i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Marine FC igitego 1-0 kuri stade Huye i Butare. Kuri stade Gicumbi FC yanganyije na Espoir FC igitego 1-1, naho Kiyovu Sport itsinda Police FC igitego 1-0 kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri wa mbere imikino y'umunsi wa 18 wa shampiyona irakomeza. Musanze FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade Bworoherane. Bugesera FC ikina na Rayon Sport kuri stade
Bugesera. Mu wundi mukino ikipe ya APR FC irahura na Etincelle FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 38, APR FC ni ya kabiri n'amanota 37. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 32, AS Kigali ni ya kane n'amanota 30. Ikipe ya gatanu ni Rayon Sport ifite amanota 29, Musanze FC isa ku mwanya wa gatandatu n'amanota 27. Ya karindwi ni Police FC n'amanota 26, Espoir FC isa ku mwanya wa munani ikagira amanota 22. Ikipe ya cyenda ni Marine FC n'amanota 21, Bugesera FC isa ku mwanya wa 10 n'amanota 19, Gasogi United iza ku mwanya wa 11 n'amanota 19 nayo, Rutsiro FC nayo ifite amanota 19 ikaba ari ya 12. Ikipe ya 13 ni Etoile de l'Est ifite amanota 17, Etincelle FC ikurikiraho ku mwanya wa 14 n'amanota 15. Ikipe ya 15 ni Gorilla FC ifite amanota 18, naho ku mwanya wa 16 nawo wa nyuma turahasanga Gicumbi FC nayo ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 11. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Jean-Claude Munyandinda urakenuye. Mu gihugu c'u Burundi naho umurwi nserukiragihugu w'abigeme kuri no musi wa mbere urafise urukino rwo gusubiriza ruza kuhuza na Djibouti. Izoba ari igihe c'isaha 9 inyuma yo gutsinda ibitsindo 6-1 mu rukino rwa mbere. Burundi busa n'ubwamaze kugera mu gikombe ca Afrika kizobera muri Maroc mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Muri basketball naho urunani rufise intsinzi 4-4 mu gisagara ca Bujumbura. Izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatugimana. Kuri no wa mbere ibuye ku kibuga Urukundo niho hazoba urukino rwo gusubiriza hagati y'Uburundi na Djibouti mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izitabira igikombe ca Afrika mu bigeme kizobera muri Maroc kuva igenekerezo rya kabiri gushika irya 23 ukwezi kw'indwi no mwaka. Mu rukino rwa mbere Uburundi bwatsinze Djibouti bworohewe cyane ibitsindo 6-1. Muri urwo rukino rwo gusubiriza Gustave Niyonzima amenyereza uwo mugwi amenyesha ko naho batsinze vyinshi barufata co kimwe nuko vyari vyifashe mu rukino rwa mbere, naho hari bamwe mu bigeme biwe bamaze kubona ko vyose vyarangiye. Abakobwa basa n'abantu basa n'abagoye, turinda gushiramo inguvu gukara kuko bacamo gushiramo manegligence. Byarabonetse ku myimenyerezo ya mbere twatanguriye ko ababonetse kumenga mu negligence bo babona ko baje gusinda, ariko twaragerageje guforsa tureka ko byose muri football birashobora gushika. Narijya football y'abakobwa muziko kenshi ibitsindo birinze byinjira kenshi byinjira byinshi cyane. Ego ubu nibaza ko tumeze neza, twaraberetse ko byose bishoboka, bari concentre. Atari impanuka ibaye umugwi w'abigeme w'abarundi uzo uri muri Maroc mu kwezi kw'indwi kuko kinico gikombe ubwa mbere aho uzohahurira n'iyindi migwi isanzwe ifise abakinyi bakomakomeye. Kugira bazohangane n'ivyo bihugu, Gustave Niyonzima bamenyesha ko hari vyinshi bagomba gukora bakironka ubwo burenganzira bwo gukina igikombe ca Afrika. Nukuraba tukegeranya abakinyi b'abigeme boba bari hanze bashoboye, tukaza tukagira ni selection tugacaguramwo abo dushobora ko boshobora kudufasha, amabo tubona nabo ko ataco bodufasha bagasubizwa mu bihugu byabo barimwo. Ico kimaze gukorwa kintu cyo gikenewe kikindi novuga ko cyo dufasha gukina amaci menshi yakivandimwe ashoboka. Ego n'ibindi bihugu novuga bimaze gutera imbere mu bijyanye n'umupira kugira turabe aho tuzoba tugeze, aho gukosora, aho kwameliora namwe. Tujye nivyo bintu bibiri bya mbere twosaba uburongozi aramwe Imana duzagira tugashika muri kane. Muri basketball naho umugwi w'urunani watsinze Rezipo ku manota 88-71. Umenyereza w'urunani amaze kuronka intsinzi 4-4 arafise ico yizeza abakunzi b'uwo mugwi n'ico abasaba. Cyo no bizeza nuko twifuza gushika kuri hashoboka kandi tugafata umwanya wa mbere, ariko boza kudushikira cyane kubera umufana n'umukinyi wundi agira 13 muri liste y'abakoci. Novuga yuko muri rusange cyo no bizetse nuko twoshika kure hashoboka tugafata umwanya wa mbere, bashaka n'ibikombe twabitwara, ariko baze kudushikira gusa. Mumenyereza mushasha wa Rezipo wewe aremera ko barushijwe. Umugwi wa Rezipo n'umugumeze neza, hama ikindi kintu urumva abakinyi presque benshi bashasha nabo nyene nanje ndi mushasha, nibaza yuko tukigerageza kurabinye tugira cohesion abe donc anje iri collectif na cyane atake yatunanize ndiko mwabibonye, ariko nibaza yuko ari ibintu tugiye kuza turakosora bukebuke. Ni question umwanya nawo atari kirenga muga tugiye kugerageza. Urumva ndi mushasha n'abana bakinyi bashasha, ariko tugerageza kurabinye dukombina tugiye kombinezo twese duhurize hamwe ku kintu kimwe, kandi nibaza yuko bizogenda neza. Urundi rukino rwabaye muri izo nkino zo kurondera imigwi 6 mu 9 izoserukira igisagara ca Bujumbura mu higanwa ry'Uburundi bwose, Remesha yatsinze Muzinga ku manota 88-71. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.